mpagaze ngaha kw'izina ry'abagumyabanga bashasha ubwa mbere shimira Imana mushobora byose yo iduteye iteka tukisanga mu ruhongore rwiza cyane rw'abagumyabanga. Icyatumye rero dushobora kuja mu yindi migambwe canke abandi bakaba ata migambwe barimo, ubwa mbere ni ukutamenya canke ubutagondwa, ariko novuga ubutumva bwa bamwe bamwe muri twebwe tuje mu mugambwe CNDD-FDD. Nk'uko kutumva rero birashika mukaba mwaratubwira muti kaze mu mugambwe mwiza cyane, uwo mwanya twebwe tukica amatwi, ariko uno munsi nagira ndababwire yuko abagumyabanga bashasha bwa butumva muzi mumenyereye ku giharage, ubu twebwe tugira intumva, uno munsi twahiye. Hari abatubwira bati nimuze hano mu mugambwe ubuzine bwinshi, natwe ntitumenye yuko ubuzinya mukuru tubufise mu minwe yacu. Twararavye dusanga ubuzinya mukuru nitwe tubwifitiye, nitwe tuzobwiha dukoresheje amaboko yacu. Abandi nabo bakatubwira bati ibintu bizohinduka, tuzobaha ibi canke tuzobaha biriya. Dusanga y'amazi batubwira yuko atemba amanuka azoca atemba aduga, dusanga ntibizigera bibaho gushika Yesu Kristu agarutse. Muhejeje kwibonera ko duhejeje kugabana ku mugaragaro, kandi tugabanye ingabanwa rikomeye cyane. Urugo n'urutaha abantu, urugo rwacu rero biraboneka neza yuko rutaha abantu, kuko uno munsi mu muryango turarose bashasha 405 bagumyabanga, na cyane cyane mwaje kwakira abandi bagumyabanga bashasha. Nagira ndabibutse ko aba bagumyabanga nk'uko mwumvise bavyivugiye, baje kubera badushima ibikorwa turiko turakorera igihugu, baje kubera badushima ubuntu, baje kubera badushimira ubugwaneza. Tubasabe rero uwo bagumyabanga mukomeze kugendera ako karangamutima, mukomeze kuba abantu b'ubuntu, ndetse muce mu abantu b'abantu, mu abaganwa, mu abavyeyi, mu abafasha, mu abirukirwa. Ntihagire n'umwe muzoza muraraba ayininga kumwe basokuru babivuga. Mwiyegereze bose, mutunganirize bose. Ko twagize Imana tukayishira imbere, nayo ikadushira imbere ikadutonesha, natwe dutonesha abandi. Abagumyabanga tugira urukundo hagati yacu ndetse no mu bandi. Mugendera ako karangamutima kubiyegereza abandi. Bagumyabanga bashasha, namwe ubu twagira tubabwire ko mwari bashasha mutaraca munsi y'idarapo. Ubu murabagumyabanga nk'abandi abagumyabanga, twese turangana. Muhamagariwe guhagararira amateka y'ubugambwe n'igihugu nk'uko akarangamutima ka CNDD-FDD kabidutegereza. Tukeneye kubaka Uburundi bw'abarundi, Umurundi wese yishira kandi akizana, atawanja canke wangura. Umurundi atawangazwa atari igikoko. Nico gituma tubasavye babandi mwahora muhurira muri za nama zo mu kinyegero zidateza imbere ivyiyumviro vyanyu, bose mugende mubajinjibure. Ativa mu rusaku, nimuze tugende ahabona, kuko nk'uko yabivuze ubwenge murabufise, ubwira n'inguvu, kandi mwese turabakeneye kugira ngo iki gihugu cyacu gitere imbere, tukigeze ko hano basokuru bagitazira ko ari icamata n'ubuki. Mugendere muri bajya basigaye hariya, umwe wese apfuma arondera 5. Uno munsi muri 405. Twifuza mu mezi 3 akurikira tuzosubira guhurira mu kindi kibanza cyo muri no komine, umwe muri mwebwe nawe n'umugumyabanga w'imena w'inararibonye yaje ahetse abandi 5 yazimuruye.
Muza tufatane mu nda dusangira kabisa gahiye amahoro